ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio no kuri urubuga rwacu rwa bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Uburusiya bwashinje leta zunze ubumwe za Amerika gushyira amavuta ku muriro kubera icyemezo cyayo cyo guha Ukraine ubwoko bw'intwaro zirasa ibisasu bya rokete mu ntera ndende kandi ziboneza kurusha izo Uburusiya bufite. Urwanda rurashinja ingabo za Loni ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Monisoco Gukorana n'umutwe w'abarwanyi wa FDLR. Turavugana n'abategetsi b'u Rwanda murumva icyo babisobanuraho. Muri Zambia biravugwa ko abantu bagera kuri 500 bamaze gufatirwa mu mukwabu ukorwa n'abinjira n'abasohoka ushakisha abanyamahanga batuye muri icyo gihugu badafite ibyangombwa. Abanyarwanda bafatwa ngo bafite ubusabe bwihariye. Nuko izo mpunzi batakomeza kuzifata nk'abandi banyamahanga b'abashoramari. Abanyamahanga bakaba abanyamahanga, impunzi ikaba impunzi, bityo bakita ku byangombwa by'impunzi zifite aho kugira ngo bajye bazibaza ibyangombwa by'abanyamahanga. Muri masegonda 2 umwana w'umukobwa ashyingirwa mbere yuko aba mukuru ku mubiri ndetse n'ibitekerezo mu buryo yaba umugore cyangwa umubyeyi. Chad ni kimwe mu bihugu bifite imibare iri hejuru. Turagiye kumva impamvu muri aya makuru. Hari n'ikiganiro cy'abagore, ibi biganiro biwe na Mark Niyonkuru. Byose turavuga ko mu kanya ku buryo burambuye nyuma ko Florentine Kwizera abanza kutugezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi. Uburusiya bwagiriza leta zunze ubumwe za Amerika kwenyegeza umucanwa kubera ingingo ya leta zunze ubumwe za Amerika yo guha Ukraine ibigwanisho byo mu bwoko bwa rocket. Ibi bigwanisho bishobora gushika kure kurusha ivyari bimaze gutangwa muri Ukraine kandi biragema gusumba ivyo Uburusiya bufise. Inkuru ya Sasha Schliter mwishikizwa na Prime Ndikumagenge. Kuba Uburusiya bwiyamiriza ivyo bigwanisho bizwi nka Mihaz so kubera ubushobozi bwavyo bwo kuzibira ibitero vy'Uburusiya. Imvo y'icese nuko Uburusiya butewe umutima uhagaze nuko izo misile zirasa kure kandi zigema neza zishobora gukoreshwa mu kurasa imbere mu Burusiya. Ubutegetsi bwa Ukraine bwijeje yuko ivyo bitazoshika, ariko Uburusiya ivyo ntibwavyemeye. Umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu akaba yanse kuvuga ico Uburusiya buzoca bukora ivyo bishitse. Nyuma yaho Perezida Biden yemereje itangwa ry'ibikoresho bitera rokete nyinshi carimwe, ibiro vy'umukuru w'Uburusiya vyaciye bimenyesha yuko hagiye gutangura imyimenyerezo ya misile za nucleaire zabwo mu burengero bw'ico gihugu. Ujejwe intwaro muri Severodonetsk avuga yuko abagwana ku ruhande rwa Ukraine bariko barihagarara ko mu ntambara ndetse banagerageza kuhakura mu minwe y'ingabo z'Uburusiya. Alexander Struyik yavuze yuko abariko barigwana ko ubu bagisigaranye ica gatanu gusa ca Severodonetsk, akongera ko yuko hakiri cizere ko uwo muji ari nawo Ukraine isigaye igenzura muri ako karere ka Luhansk utazogwa mu minwe y'umwansi. Bwana Struyik yavuze yuko abarenga ibihumbi 10 mu banyagihugu baho bakiriyo, ariko bigoye kubashira imfungurwa canke kugerageza kubakurayo. Abanya-Ukraine bavuze yuko Severodonetsk igisugerejwe n'ibisasu kugeza ubu. Ibiro vy'umushikiriza manza mukuru muri Ukraine bimenyesha yuko vyamaze kugabisha abasirikare b'Uburusiya bagera kuri 11 ko bakekwa ko ivyaha vyo mu ntambara birimwo ivyakorewe abana, harimo gufata ku nguvu umwana w'umukobwa. Muri rusangi ivyaha birenga 500 nivyo biriko biratohozwa ko bigakekwamwo ivyaha byo mu ntambara vyakorewe abana n'ibigera ku 500 vyakorewe kozwe nk'ibitero ku bibanza birimo abana nyene. Ibiharuro bimaze kumenyekana ku mugaragaro by'abana bapfuye mu ntambara ya Ukraine bigeze ku 243. Abakiri bato bashika ku 446 nabo barakomeretse, nayo 145 barabugwa irengero. Imwumva ni BBC gahuza miryango. Ishirahamwe ryo muri Norvege ryitaho impunzi Norwegian Refugee Council rimenyesha yuko isi ititayeho ikibazo c'abantu batizabo ku bwinshi hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Umukuru w'iryo shirahamwe Young Egeland yavuze yuko akababaro abanyafrika barimwo
gatewe igitutu n'intambara iri kiraba muri Ukraine. Bubaye ubwa mbere ibihugu bigera kuri 10 byose biri ku rutonde rw'ibihugu bititaweho muri ico kibazo c'abata izabo rw'iryo shirahamwe, byose basanga ari byo ku mugabane wa Afrika. Ivyo birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burkina Faso, Sudani y'Epfo ndetse na Ethiopia. Iryo shirahamwe ryitegereje ibitakozwe ku rwego rwa politike mu kwitaho abatahizabo, ingene vyavuzwe mu bitangazamakuru, hamwe rero n'ingene imfashanyo zitangwa. Leta ya Somalia imenyesha yuko abana baharugwa mu bihumbi 500 bageramiwe n'ingwara zifatiye ku gufungura nabi, kandi abanyasomalia bagera ku bihumbi 800 bakuwe mu zabo n'uruzuba rugeramiye akarere ko mu ihembe rya Afrika. Ejo ku munsi wa kabiri Perezida mushasha Hassan Sheikh Mohamud yaragendeye Baidoa, akarere kageramiwe cyane kurusha handi. Intumwa yiwe idasanzwe kubijanye n'uruzuba hamwe n'ibindi bibazo bihanze abanyagihugu, Abdurrahim Abdisharkur Warsame, yabwiye BBC yuko abantu bihebuye bakeneye imfashanyo cyane, kandi babonye abana bakeneye kuramigwa mu maguru masha. Ikibazo cari gikomeye cyane, abantu barihebuye bakeneye imfashanyo. Hari abana bamerewe nabi, nta mfashanyo nimwe bagira zituruka mu makungu. Nk'uko mubizi, uru ruzuba rwateye abagera ku miliyoni 6,100,000, kandi imfashanyo nazo zirakenye cyane. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha yuko vyabaye ngombwa ko riheba gutabara mu by'uruzuba rikaja gutabara muri ico kibazo c'inzara. Urunani rukorera ku rwego mpuzamakungu ruharanira gukingira indero n'ubumenyi mu bihe by'intambara rumenyesha yuko habaye ibitero birenga 5,000 ku mashure, mu makaminuza no ku banyeshure ubwabo hirya no hino ku isi muri iyi myaka 2 iheze. Ubwo runani, The Global Coalition to Protect Education from Attack, nako rumenyesha yuko ibibanza byo kwigishirizamwo navyo nyene vyigaruriwe bigakoreshwa n'abasirikare. Bavuga yuko muri Nigeria abana barenga igihumbi bafashwe ingwati kuva mu kwezi kwa 12, mu gihe muri Afghanistan abanyeshuri barenga 180 hamwe n'abigisha bishwe mu mezi 6 ya mbere gusa yo mu mwaka uheze. Aho ni mu gihe mu bihugu vya Colombia, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Mali na Yemen abasirikare hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho bahindiye abana mu ntambara ku gahato. Prudent. Urakoze Florentine Kwizera kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Zambia ku kibazo cy'impunzi n'abahoze ari impunzi z'abanyarwanda bafatiwe i Lusaka, bubaka bafunzwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Ibinyamakuru byo mu gihugu muri Zambia biravuga ko abantu bagera kuri 500 bamaze gufatirwa mu mukwabu ukorwa n'abinjira n'abasohoka ushakisha abanyamahanga bose batuye muri icyo gihugu badafite ibyangombwa byo kuhaba. BBC gahuza miryango yamenye ko muri uwo mukwabo watangiye ku itariki ya 27 z'ukwezi gushize harimo n'impunzi z'abanyarwanda cyangwa abahoze arizo ndetse n'impunzi z'abarundi. Mu kugerageza kumenya uko abo bamerewe, navuganye na Innocent Rukundo, umuhuzabikorwa w'umuryango w'impunzi n'abahoze ari impunzi z'abanyarwanda batuye muri Zambia. Yatangiye ambwira ko akurikirana ubuzima bwabo aho bafungiwe. Ubwana bo kenshi kandi ntabwo imikwabo ari bwo bwa mbere ibaye, iba buri gihe. Noneho ugasanga abafashwe barafunzwe bisa naho byabaye umuco, kugeza naho nubwo impunzi zo zibona ko noneho ari ukuzirenganya kuko babona ayo mategeko azendereye cyane. None abo muvugana bakubwira ko babayeho gute, barifuza iki? Izo mpunzi icyo zifuza ko zafatwa nk'impunzi, zitafatwa nk'abandi banyamahanga b'abashoramari, kuko ntabwo babayeho mu buryo bumwe. Zifuza yuko babaho mu buryo bw'impunzi, bagahabwa ibyangombwa by'impunzi. Hakabona ikindi kibazo cyihariye cy'abahoze ari impunzi z'abanyarwanda. Abahoze ari impunzi z'abanyarwanda kuvaho ubuhunzi buviriyeho muri 2013 bugasubira mu bikorwa muri 2017, kuva icyo gihe ntabwo abahoze ari impunzi z'abanyarwanda bafite icyangombwa na kimwe kibaranga. Kubw'iyo mpamvu rero byatumye bagira ingorane nyinshi. Ntabwo bashobora kwivuza haba mu gihugu ndetse no hanze, ntabwo bashobora kohereza abana bo mu mashuri, ntabwo bashobora gukora ubucuruzi ngo bambuke umupaka.
kuko nyine nta cyangombwa bafite. Iyo mikwabo ibaye nk'uko nguko rero nabo barafatwa bagafungwa, ndetse bo bakabona yuko baba no guhohoterwa, kuko aho babafata nibo bakagombye kubaha ibyangombwa, ariko bakarengaho bakabafata n'ubundi. None niba leta irimo ifata abantu badafite ibyangombwa muri rusange mu gihugu, mwebwe muhereye muvuga ko abanyarwanda bafatwa ku buryo bwihariye? Ndi kuvuga abanyarwanda b'impunzi bafatwa ku buryo abo bahoze ari impunzi nyine kubera ko ubuhunzi bwavuyeho. Bahoze ari impunzi kubera ko ubuhunzi bwavuyeho, ntabwo bagakwiye gufatwa kubera yuko abakagombye kubaha ibyangombwa ntabyo babahaye. Bari muri procedure yo gutuzwa, ariko kubera ko ibyo bitari byaba ngo babone ibyo byangombwa bari aho ngaho bategereje. Muri uku gutegereza rero iyo mikwabo nk'iyo ngiyo nabo irabahutaza bagafungwa, urumva ko bo babibona nk'akarengane. Mwari mwavugana n'inzego zishinzwe ibibazo by'abinjira n'abasohoka ndetse n'impunzi kuri icyo kibazo nyine cy'abanyarwanda uvuga? Icyo kibazo tukivuga buri munsi. Babasubiza iki? Ntabwo batanze ibisubizo rimwe baravuga bati ntabwo mukiri impunzi nyine, ubwo ngubwo nimwe mutegereje. Ubundi bakakohereza ku wundi muntu mujya kuvugana, ubundi bakatubwira ngo tujye gufata amarangamuntu n'ibyangombwa n'amapasiporo y'u Rwanda. Ibyo nibyo bisubizo batanga, ariko ibyo bisubizo byose ugasanga nta na kimwe kiba gihwanye n'ibyo impunzi ziri gusaba. None Innocent, iyo muvuganye n'abategetsi mwebwe mubabwira ko impunzi zishaka iki? Twebwe ibyo twifuza abategetsi bwa Zambia ntabwo tubasaba ibintu byinshi, tubasaba ibintu bibiri gusa. Icya mbere ni ikirebana n'abahoze ari impunzi z'abanyarwanda, ni uko gahunda batangije mu mwaka wa 2017 yo gutuza impunzi nta pasiporo bayikomeza, bityo zikabona ibyangombwa ntizongere kujya zifatwa ngo zifungwe. Hanyuma icya kabiri ni ikirebana n'impunzi muri rusange, ni uko izo mpunzi batakomeza kuzifata nk'abandi banyamahanga b'abashoramari. Abanyamahanga bakaba abanyamahanga, impunzi ikaba impunzi, bityo bakita ku byangombwa by'impunzi zifite aho kugira ngo bajye bazibaza ibyangombwa by'abanyamahanga. Innocent Rukundo, umunyamabanga nshingwabikorwa ushinzwe umuryango w'impunzi n'abahoze ari impunzi muri Zambia. Muri minisiteri rero ishinzwe ibibazo by'impunzi muri Zambia twagerageje kubavugisha, ariko batwohereza mu ishami rya Loni rishinzwe impunzi mu gihugu. Reka noneho rero tujye muri Chad. Buri masegonda 2 umwana w'umukobwa ashyingirwa mbere y'uko aba mukuru mu buryo bw'umubiri ndetse n'ibitekerezo kubugira ngo abe yaba umugore cyangwa umubyeyi ku isi. Iyo mibare ni y'ihuriro Girls Not Brides, n'abakobwa sabageni ugenekereje mu Kinyarwanda. Igihugu cya Chad gifite imwe mu mibare iri hejuru y'abana bashyingirwa bakiri bato ku isi. Kabone nubwo hashyizweho itegeko rishya muri 2015 ryari rigamije kurandura ibi bikorwa mbere y'impera z'umwaka wa 2020, biracyahari. Inkuru ya Emery Makumeno wagiye N'Djamena mu murwa mukuru wa Chad kureba uko bimeze n'impamvu ibitera, murigezwaho na Florentine Kwizera. Nashingiwe ku myaka 17. Umugabo wanjye yari afite imyaka 35. Sinamukundaga, yangiriraga nabi, yarankubitaga akantegeka kuryamana nawe, yarantotezaga cyane kugeza aho nibwira nti ibi birahagije, sinshobora kugumana nawe. Nuko nafashe icyemezo cyo kwahukana. Iyo ngumana nawe yari kunyica. Uyu ni Titi. Ntitwakoresheje izina ryiwe bwite kumvo yo kurinda imyirondoro yiwe. Ku myaka yiwe 18 aramaze kubona amabi ashikira abandi bakobwa benshi muri Chad. Mu mwaka wose yamaze yubatse, avuga yuko yabayeho mu bwoba, yugaraniye mu nzu y'uwo yari yarashingiwe ko ku gahato. Ku bwa Titi, uburemere bw'imigenzo no gusuhukira ku mafaranga y'inkwano yiwe nivyo vyatumye ashingirwa agatangwa atarashika mu bigero. Muri 2015 itegeko ribuza gushingira abana niho ryemezwa mu ntumbero yo kubuza kuriha fatia canke inkwano ku bakobwa harimo n'abatarashikana imyaka 18 muri Chad. Ariko none hari ico vyahinduye. Kulmen Nanjiro n'umushingwamanza aburanira abahuye n'ubugizi bwa nabi bufatiye ku gitsina harimo gushingirwa bakiri abana. Sinakwemeza ko gushingira abana byagabanutse, biracyariho. Abantu baza amategeko, rero babikora rwihishwa. Ugasanga gusa iyo umushinjacyaha mukuru abimenye aribwo azana ibirego. Niyo amashyirahamwe yigenga n'abandi banyamategeko tugize icyo tumenya, duhita tubishyira ahagaragara.
ibiherutse gutangazwa n'ikigo ca leta gishinzwe kwegeranya ibiharuro vyifashishwa mu gutegura imigambi vyerekana yuko ibice 60% vy'abagore bari hagati y'imyaka 20 na 24 bashingiwe batarashika mu bigero. Leta ikomeza kwemeza ko itegeko rishasha ribibuza ryagize akamaro kuva rije. Abdelman Kulamala n'umuvugizi wa leta. Ntitwemera abashingirwa batarakwiza imyaka 18 birahanwa cyane. Abantu bagira uruhara mu bukwe nka bene ubu barahanishijwe gupfungwa. No kubwira ko bene ivyo ingaruka ari guhanwa, ndetse no mu mihani wacu gushingira abana byarahagaze. Ni muri iyo mihana nyene hasa n'ahari ikibazo nyamukuru co guhagarika iyo ngeso yo gushingira abakiri abana, aho ikibazo atari guhindura itegeko ahubwo ari no guhindura umuco. Tamitaji Ndengar ni perezida w'abategetsi ba Kame bo muri Chad. Kuva muri 2015 we n'abandi bategetsi ba Kame baragize uruhara mu kugerageza gukangurira abanyagihugu ico kibazo co gushingira abakiri abana. Ibintu ntibica bihinduka ubwo nyene ngo nuko haje itegeko rishasha. Utegerezwa gukorana n'abantu, utegerezwa kubikora ku buryo abantu baryiyumvamwo, udakoranye n'abagabo gusa ariko n'abagore barimwo, kugira ngo abantu bumve ingingo zafashwe kandi bazemere kandi bazishire mu buzima bwabo, bumve yuko ari zabo. Ku bufatanye bw'abari hanze y'igihugu n'abari imbere, abari barashingiwe ari abana barashobora gufashwa kuburana. Titi yarashoboye kuronswa uburenganzira bwo kuvana n'uwari yamutwaye nk'umugabo kubera ihohotera rifatiye ku gitsina yakorewe. Ubu yasubiye mu ishuri. Nzibagirwa ibyabaye, ndifuza gukora, ndifuza kuba kure yaha, ndifuza kwibagirwa, ariko biragoye kwibagirwa. Naho nava muri iki gihugu sishobora kwibagirwa ibyambayeho, ariko nibura nshobora kumva mfite umutekano. Nubwo agifise ibikomere vy'ivyo yaciyemwo, hari ivyizigiro yuko amabi yaciyemwo atari abandi bakobwa ba Chad bazorinda gucamwo. Nkuru ya Emery Macmeno mwagezwagaho na Florentine Kwizera. Itugejeje ku isa 11 zirenze iminota 47 hano i London mu Bwongereza aho BBC gahuza miryango ikorera. Hanyuma i Kigali mu Rwanda no mu Burundi ni saa 12:47. Iyi ni BBC gahuza miryango rero urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda cyangwa kuri bbcgahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Ngiyumva. BBC gahuza miryango Igoma. Ni kuri FM 93 n'ibice 8. Mbere yo kugaruka ku makuru arambuye cyane cyane ku nkuru nabararikiye mu ntangamarara yuko Urwanda rushinja ingabo za Runiza Monusco ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe w'abarwanyi ba FDLR. Turagira ko mu kanya reka tubanze twumve ikiganiro cy'abagore mugezweho na Yvette Kabatesi. Mwiriyeho neza. Irene Mukahirwa ni umudame ukora ibijyanye no gukanika imodoka. Si umurimo ukunze kugaragaramwo abagore, ariko Irene yabifatiye igihe ajya no kubyiga mu mashuri. Twamusuye aho akorera muri kimwe mu bigo bikorerwamo imodoka mu mujyi wa Kigali. Ubwo musanze rero twari tugiye gutestinga ibibazo imodoka yacu ifite dukoresheje iyi mashine ya diagnostic. Ese ni ikoranabuhanga mukoresha? Yego, ni ikoranabuhanga. Uzuzamo iki kugira ngo bimenye? Ducomeka uyu mugozi ubona tuba dufite n'iyi mashine, umva ni nk'ari bluetooth yawe birakonekitana n'iyi mashine. GPS가 연결되었습니다. Ubwo riratubwira iki ko numvise ivuze? Okay, igeze mu gihe nyine cyo kuduha ayo makuru y'ibibazo imodoka yacu ifite, niyo mpamvu ibi bitubwiye. Bira yuko computer yacu ifite ikibazo, wenda umuriro bitari gukonekitana neza na computer y'imodoka. Ubwo nicyo tugiye rero kujya twajya gukemura kugira ngo turebe ibyo bibazo impamvu umuriro utari kugera kuri computer y'imodoka.
ubu ngubu nk'iyi modoka ije ushobora gutangira imodoka we wenyine ukayishakira ikibazo ifite ukayikora wenyine? Yego, ibyo ngibyo turabikora kuko mba mfite iriya testeri, nkaba mfite iriya ya scanner ireba ibibazo ikabisikana ikareba, biba byoroshye no kuba byakemuka, ubundi biba byarangije no gukemuka. Ese yire niyo nk'abantu baje gukoresha imodoka bakabona umuntu w'umudame ntibabanza kuyishisha? Uje bwa mbere abona ko bidashoboka ariko hamaze umwanya abona ko bya bintu bishoboka. Bikubaho rero? Yego, bimbaho cyane, bakaza bakaba turashaka wa musista nabari udukorera kuko baba baramaze kubona yuko bishoboye. Wowe nk'izikorera gukora nizi? Yego, ubundi twebwe muri garage yacu dukora imodoka ntoya, si ukuvuga ko n'izindi tutazikora, nazo twazikora. Uvuze imodoka ntoya, n'imodoka nini se wize kuzikora, za kamyo, ibintu nk'ibyo? Cyane, ubundi imodoka mekanike y'imodoka zose aba ari kimwe rwose, nta biba bitandukanye. Iyo bigeze se wenda nka kumwe njya munsi y'imodoka kugira ngo ujye kureba ikibazo ufite, nabyo murabikora? Yego, nabyo turabikora, ujya munsi y'imodoka iyo bibaye ngombwa, ariko twebwe dufite mashine hariya ya lift vare. Ubwo ni ukuvanga iyi modoka ije ushaka kuyireba ibibazo ari ifite munsi, ushyira kuri ya mashine ikazamura imodoka, bitagombye rwose kuba wajya kuryama munsi y'imodoka. Ariko iyo ari garage rikiri kuyoboka ridafite iyo mashine ya lift vare, ni ukuvuga ngo umuntu ajya hasi yarangiza akajya munsi akaryama akareba, nta kibazo kiba kirimo. Hari n'igihe tuba dufite akamashini bari moteri ikintu kiremereye, hari mashini ishinzwe guterura bya bintu biremereye. Nuvuga ngo uko nabyumvise mekanike cyangwa se ubukanishi ni ibintu bitangiye guhindura isura n'ibijya mu ikoranabuhanga, niko navuga ko uko mekanike ya kera yari imeze ntago ariko iyo ubu ngubu imeze. Iyo ubu irasaba mu mutwe, irasaba ukora ibintu uzi, ibintu wize bya tekinoloji. Ibyo bintu nabyize igihe kirekire, nabyize muri segonderi, ngiga Kicukiro IPRS kaminuza. Urumva ni ibintu rero dukora tuzi. Ujya kubyiga ntibyakugoye? Byarangoye nyine, urumva wasangaga muri class uri umukobwa umwe, segonderi twizemo turi babiri, aho ngiriye kwiga kaminuza nigaga ndi umwe, ariko numvaga yuko nta kibazo. Abajama twiganye babaye basaza banjye bakansobanurira aho ntumva. Uyu munsi none wo muri mugutunze? Niwo murimo untunze, aho ndangirije kwiga nyine nawe ubasha kwikoramo ukishyura umwana school fees. Ikigo Korea Automobile High Technology Irene akoramo kivuga ko batashidikanyije kumuha akazi kuko bamubonyeho ubushobozi. Ndi kubw'Imana Elia ni umuyobozi w'icyo kigo. Ubu ngubu imodoka zirimo zisohoka ubu muri ibi bihe ni imodoka z'ikoranabuhanga. Akenshi usanga mu kuzikora ni ibintu bisaba ubwenge cyane kurusha ingufu, kurusha imbaraga, kandi nawe rero ubwo bwenge bufite. Ibyo rero byatumye turushaho kumugirira icyizere gikomeye cyane, kuko abagabo ahubwo ntago bakanoza neza ubu. Muri uyu murimo wo gukanika imodoka wiganjemo abagabo, ngo hari ubwo abari n'abategarugori bahura n'imbogamizi. Nge ntazo nahuye nazo, ariko nka babandi bajya kwaka akazi bakabasaba ruswa y'igitsina. Kwa kundi ushobora kuvuga ngo wenda hanze se barabifata bate, babibona bate, se umugore wagiye gukanika bite, kuko tutabyiyumvisha. Ese kuki yagiye gukora mu bintu by'abagabo gusa? Akunda abagabo, urumva bashobora kubitekereza, ariko ni imyumvire ya kera iyo ngiyo. Ariko ngewe abo mbana nabo barabyishimira, sibita nk'umugabo wanjye ampa courage, iyo ampaye motivation numva mbikunze. Ndabona ufite amavuta y'imodoka ku ntoki, nk'umudame rimwe na rimwe ntibigutera ipfunwe? Ntabwo byantera ipfunwe, kubera yuko nyuma yaho ninsohoka ahangaha ntabwo menya ko ari njyewe, ndaba nayakarabye. Ntabwo ntinya inzara, kubera yuko ahubwo mba nshaka ikintu kizabeshaho umuryango wanjye. Kuba wakuye amaboko mu mufuka ugakora, nta pfunwe bintera. Inzozi za Irene Mukahirwa wigiye gukanika imodoka ngo ni ukuzashinga ikigo cye, nawe agafasha abakobwa gukunda uwo murimo, kuko ngo ufite ejo heza hazaza. Ni naha dusoreje, muramukeho. uramukeho nawe Yvette rero ngushimire, ndetse n'uwo mukobwa mwaganiraga. Nkuko nari mbarakiye mu kanya rero dusubire ku kibazo cy'umutekano kivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Mu makuru yacu yo muri iki cyumweru, umuvugizi wa guverinoma wungirije yatubwiye ko abasirikare babiri bafashwe na leta ya Repubulika ya Kongo ari abanyarwanda bashimutiwe ku butaka bw'u Rwanda. Icyo kibazo kirasa n'icyabonewe umuti, kubera ko perezida wa Angola yatangaje ko mugenzi we wa Kongo yemewe gusubiza abo basirikare b'u Rwanda igihugu cyabo. Navuganye nanone rero n'umuvugizi wungirije ni Alain Mukurarinda, atangira ambwira uko perezida wa Angola yabigenje kugira ngo barekurwe. N'umwe ku giti cye, ntabwo bombi bari kumwe, ariko nk'uko babyumvise no kugira ngo babonane nabyo birateganyijwe. Ubwo abo basirikare ubu ngubu bari heherero b'u Rwanda bafashwe na Kongo?
ubu ngubu ntabwo nakubwira ngo bari hehe icyemezo cyafashwe igisigaye no gutegereza bigashyirwa mu bikorwa ubwo ngubwo nibigishyirwa mu bikorwa byagaragaye nabyo bizatangazwa. Ntabwo muramenya igihe barekurirwa n'aho baherereye? Ntabwo turabimenya. Ku bijyanye n'ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabwiye abadiplomate n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda avuga ko ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro muri Kongo za MONUSCO ngo zikorana na FDLR, ibyo bintu nibyo? Hari n'amakuru nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabivuze agaragaza yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari uburyo zifatanyamo n'aba FDLR zikabaha ibikoresho zikabashyira imbere ari ukuba barwana bayifasha mu kurwanya n'imitwe ibirwana nayo ntuwa M23 urimo, ariko by'umwihariko u Rwanda rwo ruzi icyo FDLR ishyize imbere, ruzi ikigamije. Ariko ngira ngo ibyo Minisitiri Biruta avuga, uranyihangana ko guca mu ijambo bwana Mukurarinda, nuko avuga ko ingabo za MONUSCO zifatanya na FDLR. Ni ibirego bikomeye cyane biremereye. Niba ni ikintu gikomeye n'icyo naringezeho yo mvuga nti iyo amakuru agaragaza yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanya na FDLR zikabashyira imbere zibaha intwaro zibaha imyambaro cyangwa n'ibikoresho ngo barwanye iyo mitwe, ejo ukumva ku mugaragaro ngo MONUSCO yafatanyije n'ingabo, siko byagenze mu cyumweru gishize cyangwa mu byumweru bibiri bishize, ngo yafatanyije n'ingabo za Kongo nazo zifatanyije na FDLR, ubwo si ikindi kiba gisigaye n'iki? Ariko none kuko ndegera ngo no bisobanuke, ni ukuvuga ngo ingabo za MONUSCO ziri muri Kongo ku butaka bwa Kongo ku ruhushya rwa guverinoma, ni ukuvuga ngo zifatanya na guverinoma. None ni ukuvuga ngo MONUSCO ikorana na guverinoma ibizi neza ko ingabo za guverinoma zikorana na FDLR? Niba amakuru agaragaza yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanya na FDLR na MONUSCO igafasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikazifasha mu bitero bimwe na bimwe kuri iyo mitwe, akuru nibazwi mu Rwanda n'ahandi MONUSCO iri kuri tere, iri kuri ubwo butaka iyo itayazi. Ni ukuvuga mu bifitiye ibimenyetso koko ibyo bintu muvuga bwana Mukurarinda? Bihari. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Nti u Rwanda uko rukora, hari inzira, hari mekanisme ziriho zashyiriweho kugira ngo zijye zikemura mwene ibyo bibazo nk'ibyo, aho niho hagomba kujyanwa ibyo bibazo. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri bbcgahuza.com, umva no kundi ushobora kumva ibiganiro byacu. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Aha rero niho turi gusoreza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Gusa niba ari gufungura radio yawe cyangwa se ahandi twumvira, wamenya ko Uburusiya bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira amavuta ku muriro kubera icyemezo cyayo cyo guha Ukraine ubwoko bw'intwaro zirasa ibisasu bya rokete mu ntera ndende kandi ziboneza